Bagenzi bacu twongeye kubaramutsa kuno munsi tugeze ku mutumba wa Mukenke komine Bwambarangwe intara ya Kirundo. Urumva ko twaginze hatari hato, twagenze kure cyane. Ndaramukije abantu bose ko batwumviriza, abanyakirundo, abarundi bose, diaspora yo Burundi dukurikirana aho iri hose, abadufashije kugira dushike kino gikorwa aho bari hose turabashimiye. Twaje kuraba umwe mu bana bakize, turaba ico vyunguye umuryango, turaba uko yifashe, dutanga n'impanuro. Rero tubasavye mu dukurikirane, mwe dukurikirana kandi turabateye akamo mufyonde s'abonner, mugire like, mupartage no ku bandi, muzoba muterereye, muzoba mufashije ko n'abandi bana benshi ashobora kurokoka ubuzima. Reka tugende rero twegere umuryango tuganire, tumenye n'ingene umwana ameze. Murakoze. Yego, nje kwidondora ku mazina yanje, nitwa Ndabakenga Eric, muri komine Bwambarangwe, ni province yacu ya Kirundo. Gatumba turimo canke kagacimbiri turimo bakita Mukenke rirare. Nkuko muvyumvise ku mazina yanje Ndabakenga Eric, mbanje kubashimira cyane uburyo mwaje kutugendera kuno munsi. Yego, twashitse ngaha iwawe tuje kuraba umwana dusangiye. Avyemeye Cane gose. Mu myaka yahera umwana yaragwaye, ubu tubwira uko yaragwaye n'ukuntu yafashwe. Yego, kugwara kwiwe afatwa, ingwara yiwe yatangiye kuboneka amaze amezi 2 n'igice, niho naza kumuvuza, atangura kubira intuguta nyinshi, mbere akenshi ntiyanezerwa no kwifuka. Hanyuma uko vyagiye bigenda, inyuma y'indwi imwe canke 2 n'abandi ku bitaro ngiye gukurikiranisha uwo mwana, baragerageje ubuvuzi kuza kumuvuza, barapima biranka bakoresheje radio y'ifoto, ariko nta nyungu byanyunguye na gatonya, ko imisi yose nasanga ari mu bitaro. Turaruha cane tw'abavyeyi, kandi muri ico gihe nakunda gucibwamo cane agakorora. Yego, Urasinzira? nta tiro ryaboneka, nararushe cane kubera ico kibazo c'iyo ngwara y'uwo mwana nyene, ko nabona ko ataherezo ryayo. Nabona yuko ndinze ndamuvuzi aha ku Mukenke bikanga, nenza atamaherezo azopfa. Uma witega kwapfa. Yego, Yagiye kuvurwa wabimenye kuva amaze amezi 2 avutse. yego, niho hatangwa kuboneka indwara. Yagiye kuvurwa haheze igihe kingana gute? Amaze amezi 5 yaravuriwe ngaha mu bitaro vyo ngaha ku Mukenke ico igihe kirekire. Bamuvura iki? Akekeranya ngo yoba ari umutima, bapfa kuhigisha, ariko barondeza ko wari umutima bakoresheje ifoto bari bafotoye. Yego, Hanyuma yagiye kuvurwa hanze angana gute? ndibuka kugira ngo ashike hanze, bamuriyanse ava ngaha mu bitaro vyo ku Mukenke acaja ahantu mu Ingozi. Ageze Ingozi bamusaba kuri oxygene hirya yongera ipepu, ariko ndibuka umunsi wa nyuma byarase ko yonka, ahubwo yirirwa arira, aragera ahantu mbona ko aravye, je ngaruka no ku Mukenke mbona ko yapfuye. Ariko mu nyuma ndibuka uko vyagenze, nahabonye mwene data umwenya w'iyo Bujumbura yavuze ati reka ndamurungike Ingozi na Bujumbura naho muri Rowa Karede ko bamaze kumwandikira. Ariko je gahunda nari ifite yo kugaruka no muhira hanyuma apfe mpambe. Ariko ndibuka maze kubihanuza mwene data w'umupolisi yakora igikorwa c'Imana i Bujumbura, yavuze ati bene data barabuzuye, ati Imana nta wuzi ico igomba gukora. Niko kuca njaho muri Rowa Karede, ndahavurirwa imisi 30, ni kuvuga ukwezi, ariko ingwara yiwe yase gukira. Hanyuma niko kugenda kw'ivuriro rimwenya rijeje gupima ibintu bijanye n'umutima, aca bandungika kuri mwene data aho iwanyu. Kuri mwene data bavuga ati ni kwa Alegisi. By'ukuri tubanje kubashimira cane, ni kuvuga ingwara yiwe yagiye kuboneka neza amaze umwaka n'amezi 2, niho byasaba yuko acaja kuvurirwa hanze. Aho hose ntibwatora agatiro? Oya, sinasinzira kuko byarafata nka Bujumbura inshuro 3 mu ndwi, nje guhiga ibintu by'imiti n'amarasiyo, ko n'umuvyeyi hariya ntiyarya ntiyagira inki ntiyamuheka, yaguma arira gusa.
novuga ko inyishu nziza yagiye kuboneka neza maze mumaze kumwakira mukamujana hanze. Sinenze ko umwana kwawe umutima akira kuko ndibuka ko nakunda kubiganiriza cyane bavuga ati amaherezo ni wo gupfa. Ariko ndibuka amaze kuja ku bitaro bimwe byaje mu gisagara nyine hano nibuka neza uwo mudogiteri amaze kumupima nibuka ko bamaze kumurungika iwanyu bavuze ati inyishu yiwe atagiye kopegwa ko ari gupfa. Bakubwiye ko azogenda kuvurwa hanze. Avurizwa hanze atavuriwe hanze ko ari wo gupfa. Hama waravyemera ntiwakekeranye ati jewe Ico gihe uwo mwana nabona ko gupfa kuntu uteye kuba umwanya wo kumurekura ngo ndamutange suko nari binezerewe ahubwo ko ari nko kumwikiza byanduhuye. Sinzi mwebwe gese usaba Imana ngo mwakire. Biragoye Kuntu wari urushe uko narindushe gusa nabona ati iyo mbapfa iyo mbakira narumva yuko ngeze aho nduha. Ariko ndibuka amaze kubona yuko amaze kuvugwa bakanyereka ifoto ko bamwopeye amaze kuvugwa byaranteye umunezero mwinshi cyane. Ndibuka ko n'itariki namaze kumenya ko azokopegwa kw'ijya tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu za 2017 ahubwo iko nakoze namwisonzeshereje uwo munsi naho maze ndi mwisengesho ko narumva yuko atamuntu yokopeka umutima arokoka. hari ubundi mu muryango vya bwashikire bakamubaga umutima. Oya nta numwe nabaye wa mbere ahubwo no kuri uno musozi yomba vyama bibica Imana yagiriye ubuntu jewe nyene iyo ngwara ndazi ko atabone bigere bayoperera mugabo birashika kica abantu benshi kubw'uburyo buke n'Imana nkumbure sinzi uko Imana yanyiyumviriyeko. Bwarahahereye uburyo natanze bwarahahereye ahubwo nta nubwo nomenya ni Imana yagiye yironderera kuko ntayo ndigera ntunga yo natanze ahubwo ni Imana yarondeye nyene ibyo kubyanga vuga. Nta kintu wagurishije canke ngo ufate ideni? Nagiye mu madeni kuko nafise akazi nkora k'ubuenjeniyeri mu kubaka amazu usanga afise ubuzi nka 5-6 ayo yaragiye ndagenda no kuri Kopeki ndagurana amahera kugira ngo akurikiranwe ku mahera ya nyuma kuko ndibuka amaze kuva mu ivuriro haraciye hafi amezi 7 canke 8 ataracikirwa ngavuga siko yakorora ahubwo naje ahantu no muheruka mu ntamo twavugana kuko narindushe ko byashe bifatikanya n'ikibazo cya hypertension nanjye nari ifise nkumva kwiyorohereza no kwinumira kandi ko nari umuntu n'umukozi w'Imana nkunda kwama naremesheje abandi naremeshwe n'ijambo ry'Imana gusa naye handi ho narumva ari nk'umugabo aho hano kwiyahura ko ari kwiyahu niyo yagenda ndemesha kuko iyo umaze kubona umuntu agiye gupfa usengera ubukomeye kugira ngo yihangane basengera je kugira ngo kwihangana. Bavuga ati Imana kubera ko ije byambaye ko wabiretse bikaba ugeze ahantu usenga hari igihe utukana nyine uratukana kuko hari igihe uruha mu mutima ugasenga isengesho ryo kuruha kwamenga n'Imana yayirakiye ariko umaze kwibuka ko Imana ishoboye byose kandi ko atakiba ku mwana w'umuntu Imana idashoboye kukwihanganisha umunezero wagiye kuboneka amaze kugaruka mbonye yagiye afise ibiro binaye magaruka afise ibiro 8 nyuma y'amezi nyuma y'ukwezi kumwe gusa cyane umunezero cyane mvuga ati Imana iriho n'uwo mugishinga ntaye cyane shinga mvuga ati mbega jewe ni umwana wahari hafi yo muri Tanzania kuba namenyekane umwana ndakavurirwa mu Bufaransa kabaye akarusho umwana yagutwengeje yarantwengeje ko n'umwana wanje yurira indege najewe n'imodoka no mvuga ati kuyurira n'igihamana Imana yaranezereje gose buri Bujumbura aho wari uhatse naho narinzi no mu kugenda yagiye nyene ntumutwe by'umuntu yamaze kuruha mu mutwe kwari nko kwiyahura bashikamwe n'umwana yego nashikamwe n'umwana arageze ahantu muha mu mutima n'inzu ndugana jana n'umuvyeyi w'uwo mwana nibuka ko nasize umwana w'imyaka 13 14 niyo nasigaranye inzu kubwo kuruha n'amatungo nasigaranye mu tacho ntashara akinezeko nasigaranye urugo umwana w'imyaka 10 niwe yasigaranye urugo yego umwigeme yitwa Francine kandi Imana z'ukuri yaramukoresheje hanyuma mu buryo bwo gufashanya nandi ababanyi bakamufasha kuraba ku mutaga nko muje bakagana bakamufasha kuraba inzu kabaye akarusho k'umunezero mwinshi bakaguha n'akavi barampa nasanze hari ababanyi beza yego umva ko ufise igikundiro n'ababanyi n'ishengero ryaza ko mu musada kwe kuko kuva ico gihe sinigeze mvuga ngo narazazane nkume nagenze za gusabiriza inyuma yaho Imana yagumye ihezagiye umunsi umwana aza kurira indege burya namwe nasanze mufise impano nyinshi kuko yo hataba kundi buka ko umwana
je mwanje kuvuga ati reka umwana jangwe na nyina wiwe size ko mwabona ko namaze kuruha ariko ndibukana nyina we kugira ngo amubahe soko yamubahaye ahubwo numva ngo baramumufituye hama biruka mu ndege yaje amaramara nyine atako ari bugire atako ari bugire okay reka tubaze mama w'umwana nawe mbega none wewe kugira ngo utange umwana kuri umwana mu mugongo uho umuntu agende umuntu ubonye rimwe byaguhereye jewe ukuntu byampereye je ku buryo nari nararushe ari niteze no gupfakara kubw'uwo mwana narabona numva ndi bujumbura abantu ukuntu bagira amasanganya nanavuga ati unyene mana unyene nanoje kuno mwana ndi nabwiye n'abaganga timuga nimumuye umwana ndamutahanye muganga arambwira ati mbura amaze kubona umuntu agenda guhamba umuntu akomeye uburyo uyu mwana tumuguhaye uburyo nkuko kuba twinze ikinogo ukaciza kumuvurira kuko narabona ko umwana atagikize kari karabye ndaje ahantu ndabwira no wacu birase numva umenga nocika intege ndavuga ati hakuna rero mba umupfakazi nzira uyu mwana ahubwo ibyiza umenga nocuma ndamutahana unyene imana yaciye ikurakuranya abavuzi bose baraza abaganga barapima baca basanga amaraso umwana yaheze baciye bandika kugenda kugura icupa muri farumasi maze kugenda nk'uko umwana mbona kandi aratanguye kandi arazana agateke hanyuma je kubera kugere narandushije sinarinzi kuryama muhira je nari umugore mu bitaro ababanyi nabo bari bararushe bikorera urutekera udusorori baza kungemurira numva kumenga yahoje umenga ndarushe narabwiye n'Imana ndiko nasinzigiye ko ndavuga ati Mana byukuri je hongera numva ndushe niwakira ibyo wampaye uyu mwana wamumpaye wowe umukeneye je numva ndushe niwakira ibyawe ndaguma ngaho umwana ashaka kumukurikira nabona akajisho karaje hageze rero aho muvuga ngo mugira mu mutware jewe ahubwo no kuri naranezerewe cyane ko ndibuka namaze mbutuvuye Bujumbura guhiga pasiporo nageze ngaha n'undi kandi umwana araturabira kanadicikanira cyo numva wacu asanga kwivuriro ngo bujyango ngo witegure umwana ngo atakaze kumutwara cyane mbadarembe kuko nani naramaze kuruha nyene abana umenga ni nk'ipfuzi abana yomba barayibusa karabari ntavyo namenya aho ndi hose naguma mvuga ati jewe nyene abana Imana arampaye abana narifise abana vuga ati Mana aba bana nyene indwi barahitanye n'umwana umwana hageze rero tubanze kukibutumba ari uko bagira baje kumutwara ubwo nagize ikibazo ndavye kuntu babonye vuga narahahamuje maze kubona abo bazungu nari nzi kara abantu tuganira nkuko tubaganira mbona ntanakimwe bari bumbwire ntahure ubu Yesu wawe none gamana je ibintu ndabigira gute umwana nawe yababona akagira ubwoba akacarira nishiramo yuko umwana haza kugera yaho bifata wabaro wa nyina wiwe akaza gucikanira nyene mu ndege hace haza ku mwana acavuga ati umwana wanje nyene ati gwa mama gwampeje nambuza ati nasize mu gishingo nkuko menga genda mudandaje kuko umwana narabona ukuntu arira nani haca mpabamuka none kuno mwana ariza arakoranya ubugwayi aca akoranya n'amarira none nyene baraza kumushikana yibagiye navuga ati Mana uyu mwana ndamuguhaye niwe ndamuhereje ehejana nabo bantu kuko bajya abantu byose ndabazi kuntu bagiye kubigenza ntakonzi ndamuhaye wewe jana nabo byo wampaye ndabiguhaye n'ubutware bamaze kumutwara jewe byukuri sinahamushe cyane hubwo naguma gusa niyumvira mvuga ati umwana wanje no biza kugenda gute bigenda gute kuko narindushe navuga ati nanjye rendagiye mu rugo numve ko notekana noryama sinzira aho ndi hose umutima wagumuhagaze haragira igihe rero ndavuga ati none uyu mwana naho biruko uyu mwana mugabo urugo rwacu rwasenyuce maze gutahana giye umagorwa uwo ukubere yagumya agurana nyene ahigahiga bagenzi bamugura bamugura bari gufise iraki zinga haba kamuha akagira gute nagira gute nkumva rero nto baratelefone ngo rega ngo tuhi ibintu byacu akambarira uduharaga babanyi bandimiye basaruye barahura twose ahubwo no kugosora yahize umukoza bigosora kugira ngo anyabagiza higa abo bantu bahereze abaragize Imana harageze igihe rero abantu baravuga ati batangura kuturemera yuko umwana twamugurishije ahubwo tugiye guhiga amahera mu bafimozone uyu mwana ataza n'ubu babemeza yuko tutagiye kumuvuza nta munyagihugu nino yavyemera n'abaganga bavyemera bari bake bavuga ati mwege uwahinda n'uwahehe umuntu mwabonye akora ku mutima n'uwahehe bavuga ati uwo mwana ni mumureke apfe mu muzikishe abandi ngo none ngo mbuwo mwana ho ngo niyamara gukira ngo muzokunga ikiki nyungu muzoronka niyihe
ngo vya bihumye vy'abapentekote nukuri ubu baramwise igihuma ari umuntu w'umugabo yuko atabwenge afise katanyungu azoronka kubw'uno mwana yuko twari dukwiye kumureka tukamuzika nanje nkasenga imana n'abasenzi bakadusengera imana ikadushishikara kuduha kwihangana bamaze kuza rero batubwiye ati by'ukuri mwarimu imana usengera kumva uwo mwana yataza twege twisizemo ko uwo mwana ugiye guhiga amahera umutamyi wa Mosoni none rero imana musengera bazira batabaye by'ukuri umusaza twaranezerewe cyane twaragize n'umunsi mukuru abantu nyine baraza baranezerwa nyine baje kuraba uyu mwana nanje aho ndi umenga ndaruhuje ndanezerewe ndavuga ati imana yegura imana ntubesha kuko amarira y'umuvyeyi ariraja mu nda uyu naramuririye gusumba narabuze umwana yishwe n'inzuki mugabo uwo mwana sinamuririye ndibuka imana yampaye indirimbo ndirimba mugabo uyu mwana ko navuga ati sinzobona nimva yiwe uyu mwana ndibuka harageze igihe nkiyumvira nkumva ndarusha nkaca nibuka n'amahera twamutanze ko kenshi naca niyumvira n'ivyo twamutanze ko nkaca niyumvira n'ukuntu nawe kandi azoca apfa ntamubonye nkaca numva umenga ndarushe nkarira mu nda nkaca mvuga ati mana ivyanje ni ubizi kandi wabonye ko bari byo bimbereye zoronka zobahemba kuvyo mwakoze je muzohembwa niyo mwijuru mwarakoze igikorwa kinini ya cyane atamwana w'umuntu yari byize kwico kintu cokunda kuko ubona unezerewe twebwe niyo mpembo yacu yego iyo mpembo yanyu kuko ubona unezerewe yego ndanezerewe niyo mpembo yacu yego imana izibaho umugisha utagabanije izibibukireko kubona mwemera mugahanagura umwana ibisero mukagira gute mukagwana imana izibe bahezagirira wewe nk'umuvyeyi yamwakiriye akamugwaza akamurarana akagusubirira nawe uryamye ngaha yego uwo mukwereka aho muhiri mbema numva n'umuheka ahubwo muramunzanira muramunyereka nyene amafoto nturabibona ndabona nyene n'uyu nanye mvuga ati nuko nyene bigoye nawe atiye ubwenge akazogira akavuga ati henga abankurikiranye kuburyo najya amafoto nzoguma ndayabika neza niyo ndababonye ndabagumbira nyene nkabanezererewe kuburyo hanagira igihe nkazagenda ntora kagumbira ifoto yego nkayiraba nyene nkaca numva ndanezerewe hamwe hari umubabaro w'amarira narifise nkaca numva nanezerewe nyene nkaca numva nongeye intege nkavuga ati imana uri gitangaza yego kuvyo mwakoze batera impu yego yemwe tunabashimye turagushimiye cyane na wewe dusanze mukomeye na zino mpanuro utanze ku bandi bavyeyi bagwaje ubahaye inguvu ubahaye n'icizere tubashimiye cyane yego ngaho batubwiye akazina kawe nitwa Myandagaro Claudine urakoze cyane